Mvuga igiswahili kirundi. Meze neza mutaha. Meze neza. Nari we muze gutubaga impene abandi atariho bari. Bande we wari wategekanije abaye. Mu Burundi tumenyereye umuntu abaga impene atumira abantu tugasanga urubanza rwabaye ingorane. Iyi ni kafara. Mwamwumvise muze bakozi bagisha umeje ngini kafara muze. We nukubivuze. Oya nikubivu mwabyumvise yanyongore ngo ni kafara no muze iki gitambo niciki. Indoto zo mu gitanda. Indoto nimero 3. Nabo bari basigaye bafitiriza ari muri filme barafitiriza wa mbere mwaramubonye ubu nundi rero wa kabiri mutama banderasi nimero 2 yagize iki murafitiriza cyane mwebwe bazaba Tali bakunzi banyinshi media mumeze fresh muri good mumeze okay so ni Ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera nyuma kamera ni wawe ndi nyine musanze mumenyereye Benisha rero nkuko mubona ngaha anye je nashikiriye abantu basanzwe bakina filme abakinyi ba filme rero babazi impene rero iyi impene sinzi kari bimwe kari gitambo sinzi na kimwe gusa numva abantu bo mu Burundi asigaye bafitiriza cyane mu bintu basanzwe bakora ngo kazina dawa rero je waha nta numwe batumiye bicaye bonyene ngaha anye murababo ngo ni pari ngo yo muri GFS muze mvuga igiswahili kirundi meze neza mutaha meze neza nari we muze gutubaga impene abandi atariho bari bande we wari wategekanije abaye mu Burundi tumenyereye umuntu abaga impene atumira abantu tugasanga urubanza rwabaye ingorane iyi ni kafara mwamwumvise muze bakozi bagisha umeje ngini kafara muze we nukubivuze. Oya nikubivu mwabyumvise yanyongore ngo ni kafara no muze iki gitambo niciki. Indoto zo mu gitanda. Indoto nimero 3. Nabo bari basigaye bafitiriza ari muri filme barafitiriza wa mbere mwaramubonye ubu nundi rero wa kabiri mutama banderasi nimero 2 yagize iki murafitiriza cyane mwebwe bazi abatama bakera mwe murakora ci reka shavya gutyo peti ni aka kantu nagaka uyo n'umutwe w'impene ne umutwe barawucya wewe muba mu gihugu ki konze banyinshi meje nahora nigira intare ngo nkunda inyama aho mbona barenze rero babategetse n'ijisho ko mujya basha n'ururimi nana kimwe tubirizwa guta oya byose namara murage n'ubwonko ariko muze dushaka dusigurire kimoko gute utegura impene nk'iyi abandi bakiri ariko ndabona baratanguye kuzumu oya uzi ko nani ntarimwo urabona ko na mu president wa GFS tuzijya duhagaze niyo condition y'izi impene nabyintebe nabyiki abakurambere tuzijya duhagaze rero mwaje gufitiriza mu ndoto igice cya gatatu oya sugufite wewe sugufitiriza man uyo no mugwi iyi mene ni mene twebwe aba GFS turiyemera si ya migwigwi ngo twa turondere mama sponsor twebwe twenyene niyo sponsor ngo muri shoboje nta sponsor so filme twisoye ubwa mbere na mbere tutabazi nkoko ubu tugeze kubaga impene muyindi kwirikira ni inka none muze turashaka kumenya none tubarira iryo banga none ukoresha abandi bantu badakoresha bageze basoye filme nta nimbe bababaga mugabo ubazi impene none babaga ibibazo badafise ibanga ryahe ibanga mukoresha ibanga ryahe reka ndamwishura ico kibazo sivyo tweni dufitiriza sivyo 2012 2014 twari duhari nijya filme bigaragara bijya bintu by'amashetani biharimwo twabwa amahera turayafise oya uyu numugwi afete GFS si ya migwi umenyereye ngaye Bujumbura ibi wari bwabibone iki nicyo kikweka yuko iyi hariho difference ya GFS y'utundi tugwitugwi en fait n'utugwitugwi tuya tudufata nk'utugwitugwi kubera urabona twe dutsi hameneka amaraso yo dusoye filme amaraso ya apatara y'umuntu amaraso isikambuzi kamoya muri gacangi sikambuzi bro takunyanyua peti tuko mufete umekuja hapa kurobeza funa duchama umekuja kurobeza unafuna duchama mzee mita mnyanyua mzee mita mnyanyua brage mwe mukishibanya muhazi inyama wewe twabazinga urimo uravuga ngo ni impene urimo duceranya n'abafana bacu deja mwacha oya none umva bro mviriza kwanza tuvugane kwanza reka none mwacanza ngaha ku muntu umwe umwatera umwe GFS ifise ikigega si bwabugwi umenyereye dufise ikigega amahera arahari
nabandi bazotegura kugira fete y'indoto murahawe ikaze muze muvuga amahera mufise mwasigiriwe dushire mwayandi tubafashe twe dusikigega amahera arahari sikibazo rero ntave wiyumvira ngo ngaha ngo hari abantu boba bafashwe mu nda ni cotisation si cotisation n'amahera dutora ahantu tukavuga duti aya nayo kujya uyu munsi ni imeni rapimye none rero muri JFS mani nico gituma rero JFS tandukanye n'abandi bantu twe ngaha muri JFS turafise abaganga b'abantu n'abaganga b'ibitungwa iyo abantu bose ubwoko bwose burahari rero twe ngaha turafise mu veterinary yapimye mutama kimoko no iyo nyamara imara iyo bazubira ngo niyo niga twararushe muri filme aha turacashonga abadada bo mu gisagara murakunda akaboga bivana niyo tuvuga turaje gushira ku munyu sasa muzee utawa abantu na nyama muzee mu bisanzwe JFS rimwe abataunere gusa ntabavuye ruguru barimo mukunda akaboga cyane yego twakujijwe n'akaboga akanye rumva aha nta nuze nta erere we n'akabenzi uraga aya je n'akabenzi njya bro tore kwaza akazira kawe ni gute akazina je nitwa Mishu nawe Mishu muri ja film Indoto wakinye hore urinde jewe nibaze kubayikurikiranye ko ahanini twaguma turi kumwe na Kimoko cyane nari umugore wa Kimoko mu gisagara nemera kumisa kubaze nkiyo bishitse ubaye nk'umugore w'umuntu muri filme pembeni n'ibihaba biba pembeni he tomora pembeni siturajuana tomora neza pembeni bisigura pembeni hari gisanga ago telefone tinene madame ariko usanga na nimero mwarahimbye twebwe muri GFS no mugwi twatanguye kuva kera sabana bagishushe babandi babonana no mukinyo no musi bagaca bamwishuhira no mugwi twatanguye kuva kera turamenyeranye donc uri no mubakinyi bakina filme afise tatouage nyinshi je ndakunda tatouage yakuje mu gute none kugira utere nabaye umustar sanzwe ndazifise wabaye umustar sanzwe uzifise we ni dread n'ibishatsi yawe ni dread oya nebona nyene nigirira ceje nyene ngani nyenyeri zitatu ame yina isi yo bisigure uzi gusoma rabiso newe nta cyongereza uzimana when Jesus say yes nobody can say no yo yes avuze ngo ego ntabwo bavuga ngo je nanje nitwa Yesu witwa gute nitwa Jesus vuga rero vuga rimwe rero mani nagiye urashobora kundidira amahindi nyamahama burabaza abandi batarajya oye baguye guhaza ibibazo wankawe urukoze no murofu ujani wari karajya cha uyu unya bamwitaho mu ndoto bamwita mvuye kure sasa mzee hizi nyama ziko bien nimejua tu unataka profiter nimejua tu unataka profiter kuna na wewe ndabizi ni mawe ajana maze kuyinyama kushana hao mungu ndagwaye uni bahebi yake tora kwanza ni tutere fasi yote na kuwaga ari bikorwa dukora vyenye bikivugira apara bitakusema sema ni nyungu ya filme tu turage nyungu ya filme ni nyungu ya filme asa unataka nini we ni tutere amakuba yahaboneye ni sarubeti riraho umuhungu ariko arafirma Indoto hakaza igipolisi niwe yadukuye kure uyu unya ni yubahwe bahebi yake ahantu hose ngenda ndamusanga mimi bahebi yake fisizina tutabeshanye jewe fisizina ndavuga ari bigoga imwe turakora byo bikivugira bikaca bidusaturira inzira rero no musi ndora giye kanyama GFS nawe wewe muri GFS gute urinde muri GFS wewe jewe ngabandu umuntu uvuga ko ari umuhinga mba cyangwa umuhinyanyuzi mukuru mu gwa GFS kuko turakora ibikorwa kandi tugakora ibikorwa ari professionnel bakora filme imwe mu mwaka nijya filme ni wayikoze njye nayikoze dufatanyije n'abantu bahebi yake sasa hii nyama tusikie bahebi yake huyu sasa unakwepa swali hapo nakimbia nisikombe basi unatauliza nini bakozi banyishu media twagize live kuri Facebook yaba X-ray bam rero vyanse kubera koneskio no rero anamaze kubereka kubera inyama ijya myotsi irimwe utuntu tugomba twamaze gufungura ubutumbo mbara ubutumbo we cameraman asigara rero umusoso ari twatangura anamaze kugwara urubanza rubandaniza
Mbere pimi biro 40 niyo twariye. Karani kilo. Azomela. Hala. Homena chama yake man. Wewe karobeza nyama. Alikuja robeza nyama nare. Nyuvisi nyama yumvira kama motogusa ni nare. Netastaro kira simba vuga ati kanze kugira iki kurya inyama. Rero inyama mbisi na ntari inyama yokeje. Nururimi. Tura rero nare. Chua maika yako. Mi nyama. Jenye mazarananiye. Nyama zara kunaniye. Jenye masinga vrema. Gabirazwi. Pore sana. Aha ndiko ndafasha gusa bashaka kurya inyama kugira ndabokereza inyama baje. Jewe sindi mwo vrema. None kubera iki wazanye impene ipima ibiro 40? Iyi. Naharuye uko kila muntu wese ashobora kujya ibiro 2 Ibiro 2 canke bitatu. Ofisa umugwi w'abantu 40. Oya jewe cyo kimigwi ntumbaze. Jewe naguriye barushe muri filme Indoto nibo naguriye. Kandi bavuze ngo ni cotisation ngi. Ninde yabivuze? Cotisation. Barafisa amahera abo. Abo namahera bafise cotisation. Byose ni wewe. Mutama avuze ngo byose ni iwe. Ngo nta cotisation yarakeneye kuri iyi mene. Oya kuri kunka bazotanga cotisation. Kunka barazotanga cotisation. Cotisation bazotanga bari uburobe gusa. Oya cotisation urabona nta n'uburobe dukeneye ngaha. Nta n'igitoki dukeneye. Duca duhaga n'ingoga ikitunanira. Tujya inyama gusa. Nta bindi dukeneye. N'amazi ya kingi. Gusa. Nakunze banyishu media jana ashitse muri GFS mu mwanya intare yashitse. Yashitse mwisha sasa uya Mariza tunawe. Murano udemu ni problemi nga Mariza dame mnyama. Kumepa kuna ngoma. Kuna muziki. Mike tutaendelea saa nyingine maze tukule. Tuanze tuje. Natofukuza parfait. Man vitu gani man sisi siku tukabiri man uko hapo pale. Ani niko naongea na udemu. Tuanze tuje. Twari ruguru.